Ndushaka gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi tukibona abantu bapfungirwa ubusa, bafungwa amadosiye, bafungiwe igitoki, wari miliyoni igihumbi, imiliyaridi igihumbi za leta, akajya n'ivya leta yibereye muhira, bagafungwa ivy'igitoki. Ndushaka gutera imbere mu gihe abamaze umunyororo, abejejwe bavundiye mu mvuto, bari kuza kwiteza imbere igihugu. Ndushaka gutera imbere mu gihe dufise OPG bafungira abantu busa kw'ideni badatandukanya icyaha gisanzwe na penale kugira bironkera kanoti mu gihe badahanwa. Kuko muri rusange rero abo bantu bari mu mvuto nibo bogiye guteza imbere igihugu y'amahera barya naga bavugwa ko akadufasha mu mbona kazoza. Raporo ya ONU ku Burundi yashikirijwe n'umugwi ujejwe kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, gufata abantu bunyamaswa, gutoteza abantu muri rusangi, ivy'agatakazi na muco bita Comité de l'ONU mu Gifaransa contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aho uwo mugwi wagiye urasura amaraporo hanini muganza kuvuga ngo mvuge kuri raporo cyo twita raporo periodique tugeze ko mu Burundi 2023, aho u Burundi bwaraye butanguje igikorwa cyo kurondera inyishu two kwitwa recommandation ku bibazo uwo mugwi wa ONU bijyagatakaza kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'andi mabi yose arikomoka ko kugira ubundi bushobore kwiregura. Rero no Rwanda bamenyesha yuko ishamwe rishoto dusanzwe duhagarariye muri no saha ryaritavye inama novuga ihugurwa ihanane ivyumviro itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, vyatume ko ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazina muntu iterambere dakumira itariki 11 aho twagiriye ayibujuma muri detente kubatwara amashirahamwe adahinzwe wa politiki société civile kucerekeye kurondera no kwitegurira iraporo y'umugwi wa ONU uje kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'andi mabi ikomoka ko kugira ngo Uburundi bwacu nabwo ntibugume mu bihano, kuko hariho amarekomandasiyo amwe tugaruke ko yerekana ukuntu Uburundi buhonyanga ihonyanga Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Uburundi bwateye ko umukono itariki 31 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi kimwe amagana 1992. Kuri ibyo rero ari shoto nkishira hamwe mu byo rijejwe risanzwe ikorera mu Burundi muri misiyo yayo ya mbere ari kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'amabi ikomoka ko. Tuvuze ihohoterwa ry'ikiremwa muntu turumva harimo tuvuze traitement cruel, inhumain, harimo byo gupfungira abantu busa, ugasanga abantu bafungiye mu mabohero atandukanye batategerezwa kuba ari mu mabohero. Aho rero bamenyeshe yuko nk'uko ubushikiranganje bw'ubutungane bwasabye amashirahamwe adahinzwe wa politiki kumenyesha itegeko ikonvention ubundi bwateye ku mukono rije kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu kugira ngo inzego z'igihugu zose zivyubahirize Uburundi twame mu bihano. Kubw'ivyo rero mu ishamba rishoto twagomba tubamenyeshe ibikurikira. Iyi raporo iri kuyasuzumwa kandi igomba gutangirwa inyishu n'u Burundi kuvyo basavye 2023, harosoka n'indi raporo 2027 twushatse gutanga interano yacu ku nzego z'igihugu. Ubwa mbere twagomba tumenyeshe inzego z'igihugu cyane cyane abo mu nzego z'ubutungane, amaparike n'amasentare. Twongere tumenyeshe abo mu rwego rw'ipolisi bajejwe ivy'ubutungane cyo bitwa aba OPG yuko ihohoterwa ry'ikiremwa muntu ari amabe hambaye atuma ababikora mu gihe badahanwa bituma igihugu cacu cyama mu ngorane tukaja mu bihano
bigatuma abarundi benshi tugira ingorane, ingaruka mbi zivuye kuri vyo, nko kubura ibitoro, amera agaciro kuko imfashanyo zahagarara. Twagomba tuba amasabe rero kwihutira umuntu wese akoze amabi ahonyanga agateka kazina muntu, ahohoteye umuntu, dusavye yuko muri Ejyoto inzego z'ubutungane n'inyamiramabi zica zikora amatohoza vyihuta, kandi abo bantu bace bahanwa mu manza zikibiriraho, kuko ivyo kudahana nivyo bituma tuguma mu bihano. Twonga twamenyesha yuko guhotera kimwa muntu bikorwa n'abantu bari mu nzego z'igihugu, bikorwa n'abari mu nzego z'igisirikare, z'igipolisi, zigenderereza canke abatowe n'abene igihugu, nibo ivyo vyaha babikoze batumba vyagirizwa babimenye. Kuri ico rero muri iki cegeranyo cashikirijwe na ONU Urundi bwiye kwishura, twege turasaba yuko gwera kunyesha umukuru w'igihugu, abashikiranganje bose, abatwara umushikiza amanza mukuru kizigeza Republika n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umushikiranganje w'ubutungane, kugira urunani batumeko kandi bongere bicarane n'amashirahamwe adahanyuzwa za politiki akora mu gisata c'agateka kazina muntu, kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, kugwanya gupfungira ubusa, kugira ngo ingorane, kugira ngo turonke raporo izosohoka 2027 tubihagarire hakiri kare, tubigwanye kugira ngo ntituze tuje mu ngorane nk'izo, nk'ibihano twabonye vyavuye kuri raporo 2023. Muri raporo Rwanda bamenyesha yuko berekanye yuko mu gihugu c'Uburu guhera mu mwaka w'2018 hariho Uburundi bwarekanye ukuntu bwarisi ukuntu bwagiye burubahiza agateka kazina muntu mu bice bitandukanye, aho bwerekanye ko guhera mu 2018 gushika mu 2023 hararekuwe abantu bagera ku 2,933 ku kigongo c'umukuru w'igihugu, hararekuwe abantu bagera ku 5,159, byose hamwe bica biba 8,122 abantu bari bapfunzwe barekuwe, kandi hanini berekana yuko barekugwa kubera bapfunzwe bidaciye mu mategeko. Muri abo barekuwe rero aho ca niyumvira kubera iki hashobora kurekurwa abantu 8,122, muri abo hakaba harimwo abantu bapfunzwe batategeza gupfungwa. Tubasavye rero leta kugira ngo ntibisubire, harasohotse ingingo ivuga yuko umuntu apfungiye ubusa umuntu nawe aca yitwarirwa akabihanirwa. Dusavye ko leta igira icegeranyo, turazi ko bafise icegeranyo, ko twaravuganye n'abatwara ibiro ubuyobozi bukuru bujyate kazina muntu mu bushikanje bw'ubutungane, yuko bafise urutonde rw'abantu bapfunzwe baramaze umunyororo, barejejwe, batafise amadosiye bari mu c'agatekanyo. Dusaba yuko abitoza rero ubunyene tugere raporo, habe raporo ku mugaragaro, abacamanza baca imanza agondagonde, aba magistra n'abaprokirere bafungiye abantu busa vyagaragaye bace bashirwa ku mugaragaro ku rubuga rugaragara rw'ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu butungane, hamace bahanwa bakugwe mu rwego rw'ubutungane. Turasaba rero kandi muri iki nyene hariho abantu badukwegera ibihano, igisata c'aba-OPG turasaba yuko uno munsi hoba ihugurwa. Turafise amaraporo menshi
uno munsi abaopeji benshi si bose, mugabo harimo abaopeji bamwe bamwe bagize idiri gufungira abantu busa, bamuha si igihugu kibatuma, bamuha 50 umuntu acafika mu gasho. Mugomba namenyesha yuko hari abaopeji basigaye bafunga abantu nk'imisi 200, bagafunga abantu imisi irenga 10. Mugabo umenye yuko mu gitegeko biratomoye neza yuko atamuopeji afise uburenganzira bwo gufunga umuntu guhagarika umuntu mu matohoza n'amatoza yibanze imisi itarenganirwe, kugira yongere ko iyindi misi ndwi cyangwa umunsi n'umwe abisabira uruhusha umushikiza manza wa Republika muri ako karere abarimo. Rero abaopeji benshi rero ivyo babirengako. Dusaba ngaha rero kuko ndibaza kugira umuntu aje kuba umuopeji abanza kuronka inyigisho. Dusaba yuko abaopeji bafatwa bafunza abantu kubera bari giturire, kuko maze gufungira umuntu ideni warize bakubwo umugabo w'ubopeji bagenda ashirwe mu gipolisi gisanzwe hejuru y'umutekano. Ivyo turabisavye kugira ngo ntidusubire kubona iyi raporo zagiriza Burundi. Ca kabiri naco turasavye yuko abantu bakora ihohoterwa ry'ikiremwa muntu inzego z'igihugu cy'u Burundi zibahana ku mugaragaro mu gihe bari mu bisata vya leta, ntitwumva abavugizi b'isata kanaka ngo barahanywe tutavyumvise. Hano goma nanga karorero yuko ingingo igihugu cy'u Burundi carashyizeho amategeko merekeza ashika mu ngiro amasezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'andi mababa yikomokako, aho ku ngingo ya 6 ya 206 na 209 mu gitabo c'amana vyacu Burundi bitomora neza yuko ukoze ihohoterwa ry'ikiremwa muntu ahanwa n'umunyoro w'imyaka 10 bivanye nuko abikoze n'uburenga. Nabwo tuwameshe muri yajoto yuko tutaze kino kiganiro tubabaye cyane ku basirikare babiri umwame kuva mu kwambere gushika tuvugana bahoteye abantu mbere bagapfa. Aha mu Gihosha hose vyarabaye abasirikare nusu sapora abantu babiri babahoteye barabica bitwaje ko ubasha niho bahawe n'igihugu. Warumvise yuko umuvugizi w'igisirikare abajijwe n'imesha makuru bimwe bimwe mugane hevuze ku mugaragaro yuko bahanywe. Twege muri ajo twari two turakurikirana ko bahanywe, turashaka yuko abasirikare igisiga cy'u Burundi kibashira ku rubuga site officiel igisiga cy'u Burundi ko abasirikare bahanywe bamenyesha abarundi n'amakungu ibihano baciriwe, kandi batubwire indishi y'akababaro umuryango wabuze waciriwe, kuko mategeko biremera yuko hateza kuba indishi y'akababaro. Abo basirikare bagafata ivyabo umuntu abuze agahanwa. Kandi abasirikare kubera ivyo rero dufatiyeho ko bigaragara tuko turabona ubu abantu bari mu nzego z'umutekano nk'abasirikare twatanze akararo twafise ivyemezo bishe umuntu bitwaje ingoho, turafise abapolisi bamwe barasa abantu bitwaje ingoho. Dusaba yuko haba itegeko kata umupolisi n'umwe cyangwa umusirikare azosubira kugendana inkoho mu kabare canke mu rubanza. Abari mu nzego z'umutekano basigaye bagenda gushora kugomba kurondera ubutungane mu bintu by'abene gihugu, turafise ivyemezo twabibonye byari hose mu ngingo zafashwe na sentare n'amatongo arimo, bagagomba kubishikira bitwaje ububasha bw'inkoho bagatera ubwoba n'uje bakameka ko bamurasa. Turasabye yuko ivyo bintu leta ibihagarika. Icya kabiri naco turamaze iminsi tubona yuko hari abantu bagenda mu miduga, muri raporo baravuga yuko abantu banyuruzwa. Yaoni n'Uburundi bwasiguye bukisigura ko muri komisiyo y'urwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu yuko hari abantu banyuruzwa n'inzego zimwe zimwe.
twe nta vyemezo dufise muri Shoto. Mugabo turemeza yuko hari abantu bamwe bamwe bitwaza imiduga itagira imparati, ugasanga baranje kunyuruza abantu. Dusavye yuko imiduga yose itagira imparati leta abaje umutekano inzego z'igihugu zikura mu ibarabara. Uwo abajejwe inzego z'igipolisi zijeje uruja n'uruza zibonye umuduga utagira imparati nibaca uhagarika aho uri hose bawushikane mu babijejwe. Iyase guhagarara bayikurikirane barafise ivyuma kugira ngo turwanye ubwo bubisha bw'abantu bakurako imparati bakaza kunyuruza abantu, kuko babikora ku nyungu zabo. Turabizi ubeshi n'abafitongo babonye agomba gutsindwa aca kumubwira ati genda inyururize naka. N'umugore n'umugabo hari abafise idiri ubu, n'umugore n'umugabo bapfuye ikintu, hari abantu ati munyururize ndabisigarane umwe muri bo. Natwebwe amajambo ya politike canke uvuze ukuri ukababuza bamwe bamwe ivyo ko bariba vy'umwene igihugu baca bakwirukako bazana na za modoka zagira imparati. Dusavye rushimitse izo modoka zagira imparati ziveho kugira ngo nta muntu arengeye amategeko, kuko nta muntu abari kure kugenda yinyegeje. Winyegeza kubera iki? Shirako ibikuranga ukoze icaha tumenye uwo dufata, abe n'igihugu bamenye ubafata no batozako. Kubw'ivyo rero twagomba tuce twongera ko ikindi gufata umuntu gufungwa mugaca mu igikorwa cinjiriza igihugu. Ivyo twashaka kubigaruka, ico kibiba bijaho beba applicable mu makomine yose. Umuntu afise ibya bito bito atari viole kwica umuntu bisanzwe nk'ibyo gutera umuntu nibamuhe icaha gihuye n'ivyo yakoze, agende yubakishwe nk'akarorero. Bamwe ivyo kubaka ibitaro kwiteza imbere. Mu kurangiza twagomba tumenyesha yuko Uburundi ntushobora gutera imbere, ntushobora gushika kure tukibona abantu no munsi bahotera abantu, bica abantu bitwaje amabanga bafise nk'inkoho kandi baje kubacunga. Bakwiye gucibwa imanza kuri sade ku mugaragaro. Ndushobora gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi tukibona abantu bapfungirwa ubusa, bafungwa amadosiye, bapfungiwe igitoki, uwari miliyoni igihumbi, imiliyaridi igihumbi za leta akajya n'ivya leta yibereye muhira bagafungwa ivy'igitoki. Ntushobora gutera imbere mu gihe abamaze umunyororo abejejwe bavundiye mu mvuto bari kuza kwiteza imbere igihugu. Ntushobora gutera imbere mu gihe dufise abapeji bafungira abantu busa kwideni badatandukanya icaha gisanzwe na penale kugira bironkera kanoti mu gihe badahanwa. Kuko muri rusange rero abo bantu bari mu mvuto nibo bogiye guteza imbere igihugu y'amahera barya naga bavugwa ko akadufasha mu mbona kazoza. Dusavye rero ndija gutera imbere mu gihe abafungira abantu busa abakora ivyaha kubera mu nzego z'ubutunga canke mu nzego z'igihugu badashaka guhanwa. Ndija gutera imbere mu gihe hari abantu bivanga mu by'ubutungane, umucamanza umuprokireri mu magisa agaca urubanza neza canke opeji agacaza umuntu akomeye mu gihugu yitwaje icara afise amabanga akomeye ati mumbikire, canke umuntu yejejwe ngo mugumizeyo, canke umuntu ahoteye umuntu ati gerageza mufukire ntimumuhane biherera aho byibagirwe. Urumva ko kugira bigende neza bisaba yuko amategeko ashobwa mu ngiro aratomoye, twikure ko abantu bose tubahane bahanwe n'igihugu, abantu bose bononera igihugu, kuko si igihugu kibatuma turabizi, kuko umukuru w'igihugu n'abatuma turabizi. Umukuru wewe ni wambirwa n'ubutungane, mugabo hariho abataravyumva. Rero niba hano bavemo kugira ngo nizi raporo tonda raporo nziza tuvyumve hano. Kurangiza rero nitwogera dakeje nico mukuru w'igihugu kubona yatewe iteka ryo kuramutswa umugabane wa Afrika wose. Twara tuvyiga mu ishuri continent Africa ko umuntu yahagaze imbere niteka ku Burundi natwega abarundi
na twebwe niteka ku majambo adahinza wa politike, kuko umwana w'u Burundi cyangwa umuzukuruza wa Ntare amaze kumva yuko hagarariye ibihugu byose birenga 50, niteka kuko igihugu cyacu cyagira izina. Na rero turamu manifestation natwe muri Eshoto izagira Eshoto izina ryanje, nabandanye rero yerekana bwa butwari, ahagarire ubutungane bubereye, ahagarara agateka kazina muntu nkuko yabirahiriye kandi abigerageza kubikora, kurekura abanyoro batandukanye, adufashe kugira mu mwanya aramuswa umugabane ntihagire usubira, nduse kumva umuntu yigira Kagama Ruganda, kugira ngo aho nyangateka kazina muntu, aho nyanga n'ivyabene igihugu n'abene igihugu, natwe abene igihugu turi ngaho kugira tumufashe tumushigikire, twamesha umwe adahinza politike, kugira ngo ntagire urutobera ngo amabanga yahawe ntaba amabanga ahizina u Burundi. Cyo gituma rero savye amunze gutaruka gutungane cyane cyane iryo shingiro, guhana bivuye inyuma, wo wese yogomba kudusubiza inyuma izina ribandanye riduga mu makungu. Murakoze.